Bakunzi ba CANAAN TV, ndanezerewe cyane gusubira kuronka akanya keza nkaka ngo dusengane namwe. Rero ijambo Imana yampaye ngo dusengeremwo ni ijambo riri muri Zaburi ya 84. Turahera ku murongo wa 4 dushikane ku murongo wa 4 dushikane ku murongo w'12. Haravuga ngo harahiriwe ababa mu ngoro yawe, bama bagushima ubudasiba. Urumva ngo harahiriwe ababa mu ngoro yawe, bama bagushima ubudasiba. Harahiriwe umuntu inkomezi ziwe zihagaze muri wewe, harahiriwe abafise imitima inzira zija iwawe. Iyo baciye mu mwonga witwa marira, bawuhindura ahantu h'amariba. Mbere imvura y'agatasi iwambika umugisha. Bagenda bunguka inkomezi, umuntu wese wo muri bo aseruka imbere y'Imana i Siyoni. Uhoraho Mana nyen'ingabo, umva ugusenga kwanje. Tega ugutwi Imana ya Yakobo, Mana nkinzo yacu. Eheraba witegereze mu maso y'uwo warobanuje amavuta, kuko kumara umunsi umwe mu nyubakwa zawe kuruta kumara iyindi igihumbi ahandi. Nopfuma mpagarara kw'ibaraza ry'ingoro y'Imana yanje, hako noba mu mahema y'abanyakibi. Kuko Uhoraho Imana ari izuba, ari nkinzo. Uhoraho azotanga ubuntu n'icubahiro. Ntazogira iciza na kimwe yima abagenda batunganye. Uhoraho nyen'ingabo, harahiriwe umuntu akwizigira. Amen. Haleluya, haleluya. Uyu yari Dawidi. Uyu yari Dawidi. Murazi Dawidi yarakunda Imana. Dawidi yarifuje kubakira ingoro Imana. Mugabo Imana iramubwira ati, mwana wanje, ufise amaraso menshi mu kiganza cawe, atariko wiyumviriye ikintu ciza kunyubakira ingoro, atariko izokubakwa n'umwana wawe. Dawidi yarakunda Imana, yarifuje, yaravuga ati nigute jewe mba mu nzu nziza ariko Imana ntironke ikibanza gikwiriye cyo gusengerwamo. Rero aravuga ngo ngo harahiriwe baba mu ngoro yawe. Urumva aramenya umuhigo wariwe, aramenya umuhigo ko ari umuntu akunda kuba mu ngoro y'Imana, agahimbaza Imana, agatanzira Imana. Aramenya ko umuhigo atari ufise ibihinda mu gatanza Imana. Aramenya ngo umuhigo n'unezererwa kuba hehe, kuba mu ngoro yawe. Ngo bama bagushima ubudasiba. Urumva abantu bashima Imana barahiriwe. Bantu b'Imana ndabinginze mwige gushima Imana ubudasiba. Uvuga ngo ishimwe ndarikura, jewe nkikujwe n'ibibazo, ndi mu ntambara ariko nyagira ndakubwira, naho uri mu ntambara uracafise amagara, uracafise ubuzima. None iryo si ishimwe rikomeye. Iryo si ishimwe rikomeye kubona uyu munsi ufise amagara. Uhema, pardon, utambuka, ufungura. Burya nasanze umutahe wa mbere ukomeye gusumba ibindi bintu byose n'ayamagara. Amagara utayafise hari ikindi kintu kimwe washaka gukora. Intambara woyigwana udafise amagara, ibyo kurya wobifungura udafise amagara. Rero ishimwe umuntu wese ararifise, kandi iyo ushima, n'ubu ndasubiye kubivuga, iyo ushima unesha ikirere c'umwiza. Haleluya. Umutima wanje hepfo ngo ku murongo wa 5 ngo harahiriwe umuntu inkomezi ziwe zihagaze muri wewe. Urumva aravuga ati harahiriwe umuntu inkomezi ziwe zihagaze mu Uhoraho, adahagaze ku butunzi afise, adahagaze ku miryango afise, adahagaze ku mashuri afise, adahagaze ku bwiza afise, adahagaze ariko ahagaze ku Uhoraho, akishimira Imana yiwe. Haleluya. Uwo niwe muhigwe. Amen. Kuko uwo ni watuma n'ivyo byose ufise abirinda ukabigumana. Mbega urazi ko ari umuntu agira ubwibone,
Imana ikabona ko ivyo bintu biriko bimutera ubwibone biriko biyigiza kure yiwe, Imana ikabimwaka. Ariko arahira umuntu inkomezi ziwe zihagaze muri wewe. Harahiriwe afise mu mutima inzira jiji wawe. Haleluya, haleluya. Umuntu anyotererwa kuja mu ngoro y'Uhoraho, umuntu anezererwa guhimbaza Imana, umuntu anezererwa gukora ibikorwa byiza bihimbara Imana, uwo muntu nuhigwe pe. Haleluya. Nguyo baciye umumonga witwa Marira, bahindura ahantu hamarira. Urumva? Naho abo bantu mwe nabo, naho bohura n'intambara zimeze gute, ugasanga barijiriwe, ariko iyo abantu mwe nabi iyo bageze ahantu bijiriwe bariko bararira, barashika bakahindura ahantu umunezero. Urabona iyo hari ikigandaro ariko ukabona haraje nk'ikorale izi kuririmba neza, izi gutazi, izi gushima Imana, bagashima Imana muri ico kigandaro, bagashima Imana bakaririmba, na bene kubura nukuri umwiza wose ukabavako bakumva banezerewe Imana, bakumva bashima Imana, bumva bakabugurura amaso bakabareka urukundo rw'Imana. Hari umuntu ariko aranshingira ntarambwira ati yabuze umushinga ntahe wiwe. Nukuri bari abantu bakundana cyane cyane, babana bamerewe neza, baryohewe, bakundana. Mugabo mu nyuma agahinda kamufashe, haravuga ati mbega kubera ikindi ko ndagira agahinda, mbega ko ari abagore bapfakara bagifise akana kamwe canke tubiri, jewe napfakaye, umugabo dukuze twara abana bakuze ata kana kariko kararira ku ruhande rwanje, mfise aho mfise iconja, ni gute ntoshima Imana? Mwabyumvise? Ahari ikigandaro, ahahinduza amashimwe, ikigandaro kirahava, kumva ari wenyene birahera, kumva ko ari kumwe n'umwami, kumva ko nta ngorane. Mbe murazi ko hariho abantu barirana ibitayega, barirana ibyo abandi babuze, bakarira kubera iki? Kubera urumva barahishijwe bafise amaso y'abarugaye, amaso yabo umwasi ariko abereka ibyagiye. Mugabo mpemu yera kwereka ibihari, Imana ikwereka ibihari, ugahagarara muri ivyo gashima. Haleluya. Mbere imvura y'agatasi wambika umugisha. Wumvise? Imvura ngo y'agatasi iwambika umugisha. Imvura y'agatasi urazi isi bayumye igadutse, ariko iyi imvura iguye ikaca izikanywesha isi, ukabona ibyatsi bisubiye gutoka, ukabona ibiti bisubiye kujya kw'amababi, ukabona ubuzima buriko buratemba. Rero n'abana b'Imana iyo bari mu mashimwe, umva umugisha uratemba, amahoro aratemba, akanyamuneza karatemba, ubwiza bukaganza, ikirere kizura umunezero, ikirere c'ikigandaro kikahava. Kubera iki? Kubera presence y'Imana ibiri aho hantu. Haleluya. Ngo bagenda bunguka inkomezi, umuntu wese wo muri bo aseruka imbere y'Imana i Siyoni. Urumva? Umuntu ashima agenda yunguka inkomezi, agenda yunguka guhishurirwa, agenda yunguka ubwenge. Haleluya. Agenda umva atera intambwe, ava muri yaja muri kugirirwa neza n'Imana. Haleluya. Kubera iki? Kubera ari umuntu anezerererwa Imana. Haleluya. Uhoraho Mana nyene ingabo, umva gusenga kwanje, tega ugutwi Mana ya Yakobo. Urumva? Mana nkinzo yacu, ewe raba witegereze mu maso y'uwo warobanuje amavuta, kuko kumara umunsi umwe mu nyubakwa zawe kuruta kumara iyindi igihumbi ahandi. Ngo nopfuma mpagarara kwibaraza ry'ingoro y'Imana yanje, hako noba mu mahema y'abanyakiri. Urumva? Ariko arahimbaza Imana, aravuga ati jewe ati gusa iyo ni muri presence yawe rimwe umunsi umwe gusa, indutira iyindi myaka yose nabaye mu bindi bintu, nabaye hanze nkora ibintu bitameze neza, nkora ibintu byangwa nawe, atari ku uyo munsi wandutiye imyaka igihumbi, umunsi umwe gusa naje muri presence yawe nungutse ubuzima, narumvise amahoro atemba, narumvise amagufa asubira guterana, nkumva merewe neza, nkumva umusokoro umva umeze neza, nkumva ibintu byose muri jewe bimeze neza, kuba gusa umunsi umwe. Urumva iryo hishuriwe, urumva iyo comparaison.
Dawidi yari yaramenyanye n'Imana. Nico mwifuriza muntu w'Imana nawe kumenyana n'Imana. Haleluya, haleluya. Kuko uhoraho Imana ari izuba, ari nk'inzu. Uhoraho azotanga abantu kuko uhoraho Imana ari izuba, ari nk'inzu. Uhoraho azotanga ubuntu n'icubahiro. Ntazogira iciza na kimwe yima abagenda batunganye. Mwumvise? Icubahiro, ubwiza, umugisha, umva abagenda batunganye n'umugabane wabo. Imana irabibaha. Imana irabibaha, yarabisezeranye ngo uyirondere gusa, uyironderane umwete gusa. Ibindi byose bisigaye ibyo biguha nk'inyongezo. Ibyo biguha kuko niwo munezero w'Imana kukunezereza. Haleluya. N'umunezero w'Imana kukugirira neza. Haleluya. Uhoraho nyene ingabo. Harahiriwe umuntu akwizigira. Murabyumvise? Umuntu wizigira Imana arahiriwe. Umuntu ahungira ku Mana arahiriwe. Umuntu ajana ingorane ziwe ku Mana arahiriwe. Umuntu atazijana ku bantu. Haleluya, haleluya. Mana data rugira byose uri mu ijuru. Se umwami wacu Yesu Kristo w'imiryango yose yo mu isi yitirirwa n'indimi zose. Negerejwe mwami Mana no kuza imbere yawe mfise amashimwe yuzuye umutima. Ngushimira ko wangiriye neza Mana. Ngushimira ko wampaye agakiza kawe ku buntu. Ngushimira mwami ko uyu munsi nezererwa kuba muri presence yawe. Ubuntu nagiriwe nyaguhoraho. Urundi rukundo rutangaje wankunze mwami. Mwemu yera ndagushimira kuko ari we uhora watsa umuriro muri je uko bukeye nuko bwije. None ndasenga sengera na bene data mukunzi mwiza bazimye basubire kwatwa n'imbaraga zawe. Ndabasengeye ngo abavuye mu basubire guhaguruka ko nandi hari amahoro atari wowe, nandi hari umugisha, nandi hari umunezero, nahandi hari amahoro ari muri Kristo Yesu umwami wacu twahawe na data. Uyamuduhaye nk'impongano kuko amaraso yiwe yahimbaye Imana. Bitu uyu munsi twemegwa nk'abana kuyatabawe ntitwari kwemegwa, ntitwari kuragwa ijuru, ariko uyu munsi turabaraganywa nawe. Yesu umwami wanje ndagushima, ndakuri nazo uri mwiza, ugira neza, uragahezagirwa, umutima wanje uraguhimbaza, n'ibindi mwe byose reka bigushime. Ntitwibagira imirimo myiza ukora buri munsi ukorera abana bawe mwami. Kugendana nawe n'ibyo giciro kinini, kunezererwa mu mahema yawe mwami Imana n'ibyo giciro kinini, kuko we ntuhemukira abagukunda n'abakurondera. Waranabivuze mu ijambo ryawe mwami, ngukunda abagukunda kandi abakurondera n'umwete urabiyereka nubihisha. Ese icompa abantu bose mwami Imana bakagira inzara n'inyota yo kukurondera, yogira inzara n'inyota yo kurondera mugabane mwiza utabora muri wewe mwami. Wewe uri umwami mwiza, uri umwami w'amahoro, umwami w'imbaraga n'imbabazi, uri umwami isakaje ubwiza n'ubutwaro, uri umwami w'amahoro mwami. Ndasengera batagira amahoro ngo begere intebe yawe, ko waravuze mukunzi mwiza ngo batagira amahoro nibaze kuri wewe urayabaha mukunzi. Abatagira ubwenge uravuga ngo nibaze kuri wewe ubabahe, kuko utanga ubwenge, utanga amahoro, utanga umunezero, utanga umugisha udahera mwami wanje Mana yanje. Mvuga iki ndeke ikigabwirukiro, uri gitangaza nyaguhoraho. Ese icompa abantu bose bagahishurirwa urukundo rwawe, bagahishurirwa ineza, bagahishurirwa amahoro n'umunezero utanga, bagahishurirwa umugisha wawe, bagahishurirwa agakiza kabonerwa igorigota ku musaraba mwiza w'umwami. Twahaboneye amahoro, twahaboneye ibyiza, twahaboneye gutabagwa mwami wanje. Ndagushima kandi ndagukunda. Uhezagire mwami Mana batarakumenya Mana. Ndasenze ngira ico ukoze n'ico uhinduye mwami. Uhindura batarakumenya baguhindukirire, kuko iwawe hari amahoro, iwawe hari umunezero, hari umugisha, hari umugisha udahera, kwira imigisha yose irahera. Oh haleluya. Ariko dukura muri Kristo Yesu horaho imyaka yose mwami wanje mukunzi wanje. Ndagushima, ndagukunda. Uri uwo kwizegwa, uri uwo kwizigirwa yo buri munota buri segonda, uri uwo kwizegwa. Urumva urabona urakora kandi uratabara. Izina ryawe ni nteturu, izina ryawe ni rukundo, izina ryawe ni mahoro, izina ryawe ni munezero, izina ryawe ni gakiza, izina ryawe ni mwungere mwiza. Uragira intama zawe uzikunda kandi uzifitiye imigabo n'imigambi myiza mwami. Ndagushimiye mwami, ndagukunda kandi uko ndagukunda niwe warumbanje. Sije nagukunze ubwa mbere, sije nagutoranije, ariko niwe wasanze aho nduhiye mwami. Urandokora umpa agakiza kawe ku buntu. None ndakirata, ndirata agakiza wampaye, ndirata amahoro wampaye, ndirata umunezero wampaye, ndirata ibyiza byose mwami wampaye. Uragahezagirwa. Izina ryawe rero rikomeze gushimwa na bose, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje senze ndizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.